mu Rwanda ibintu bikomeza kuba bibi gusumba uko vyahora kukejanye na lisase petroli ubu no gutonda ku murongo hama bakakugenera lisase ushobora gufata bakakugenera n'ingendo ushobora gufata ubundi imeze gute mbere yuko twinjiye mu itangazo ryose ryamaze kuba risohorerwa abanyatura Rwanda bose abanyagihugu b'u Rwanda bose banza mve mwaka kantu kari mu indani aka kantu rero niko kabi aka karavuga gati abatura Rwanda bose barasabwa guteganya neza ingendo zabo murumva abanyarwanda ingendo zangendo ziba zikenewe zangendo gusa ziba zikeneye turabandanya gukoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange no kwirinda ingendo zitari ngombwa muri maka habavuze babantu bunguruza abantu wa muntu ya modoka shamwe babarika mwinjiza amafaranga ati apana kuyatsa ngo uriko urazunguruka ngo uriko urakora ivyo ukora uyakora urugendo ubwira yugaruka kugira urekipere isase yawe urumva ko ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Rwanda barabandanya bati hagamijwe kugabanya ikoreshwa y'ibikomoka kuri petroli urumva guhera ubu bagomba batangure kugenera buri munyarwanda isase agiye kunwa ubundi imeze gute mu Rwanda ndakwibutsa yuko batanguye kuba hajaho ingamba zo gutondera igitoro nkuko twa dusanzwe tubizi mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda naho byagezeyo nkandira subscribe like na commenting hama tuje muri vyose tubisesangure nitangazo ryose ryamaze kuba risohorwa na RURA turishire ku mugaragaro mwese muryumve aturahera ku itangazo nyamukuru ubona ko RURA iri ni kigo kigenzura ibijanye na petroli mu gihugu cy'u Rwanda n'ibiyikomokako abona ko ryasohoye itangazo rivuga riti urwego ngenzura mikorere RURA ruramenyesha abatura Rwanda bose ko guhera ku wa 4 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo ibiciro ntarengwa byikomoka kuri petrole habariwemo n'umusoro kunyongerera agaciro bivuguruwe mu buryo bukurikira urumva habari ko batangaza yuko iyi tariki ya 4 ukwezi kwa 4 bamaze kuba bavugurura ibiciro bya esase nika n'inyongera agaciro y'amafaranga genda nyine y'imisoro muri make byamaze kuba bizamurwa leta urumva yazamuye amafaranga yaca ku bitoro vyinjira ika wumva yuko bahise RURA nayo izamura ibiciro reka tubananye lisasi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2303 kuri litiro mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2225 kuri litiro ayo niyo mafaranga esase na mazutu bigiye kuba bigurwa mu gihugu cy'u Rwanda barabandanye bati ibiciro bishasha vyasizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku soko mpuzamahanga n'ibikomoka kuri petroli ndetse n'ingamba ya leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi aka kantu mwumva ko leta y'u Rwanda yazamuye ibiciro bivanye naho ku isi ngeneke ko kirarangurwa kandi leta yasizweho n'ingamba zo guhangana n'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi ari byo binini nakubwira mu ntango yuko ubu ari ukugenerwa lisasunywa ukagenerwa ingendo uzofata n'ibindi bigiye bitandukanye ubyonona ushigwa mu bihano kuko urumva uburi kurasesagura kuko kukosoma byinshi bitagiza akamaro niko uja kurondera ya isase rero mu gihe nk'iki bisabwa gukora ingendo ziba zikenewe gusa ndumva atabyinshi twovuga ndumva atabyinshi twobizamura ko ariko iri nitangazo ryashikijwe na RURA riyobowe Rugigana Evariste ubona yuko ryasohotse ku itariki 3 za Mata aha mu Burundi tuzi yuko ari ukwezi kwa 4 2026 ubundi meze gute nkandira subscribe like comment and share